ariko indoto yanje nababwiye indoto yanje nuko umunsi umwe nobona umuririmbyi wa gospel namushimiye nahezagiwe nka mu imodoka Imana izobinkorera kuko umutima wanje niyo ndoto reka haze Christian Xavier amaze imyaka irenga 200 mu muziki akora ku isanganiro tuzi twese ku isanganiro award iri kwiremegwa turamuzi reka tuzane Big Zoe n'umuririmbyi wa gospel arabazi kundusha hamica kabiri n'umwigisha w'ijambo bujya Big Zoe wa gatatu kazane Santa asanzwe ari mu social media ashobe kumenya ibiriko biraba hirya nino cha turicara agenda babwira ico nari nkeneye niki no gushimira abantu ingorane nuko muri Afrika dutahura politiko kutariko kuko Imana yaremye Adamu politicien kuko iyo tuvuze ngo Imana yamamagaye ndiye mu gihugu cy'u Burundi sikugira ngo muncamake yamenye igihugu imbere yo kwimenya jeyo cyambere cyose nibaza ko bose bavuga cyo kimwe kuko je mvuga yuko azovuga ijambo ry'Imana hama hazoba ari abantu benshi hama ijambo ry'Imana nigigera gija nimba ari ry'Imana nta bitangaro bizoha no ni Imana yo vuga itakoze bitangaza yo bari Imana yo mu ijuru cyangwa bari Imana yo mu quartier igikurikira tumira umuryango wawe wose kuko tubona ibiteye ubwo ikindi soneka kwibutsa yuko le seti hama habi ibintu birengeye ivyo twavugira ngaho ngwino muhure na Kristo ariko cendazi Yesu ndiko ndavuga ko yambwiye ko nzokora ibirengeye ivyo yakoze hama nuko Imana yashimye ko tubikora ariko hari undi munavuga ngo kubera ikibatoja mu bitaro ahubwo nibaza yari kuja mu bitaro we akaca avuga ngo muze namwe mu bitaro kubera ikaturungika mu bitaro ataduhamagaye itariki indwi z'ukwindwi kuva saa 7 azoba habaye isengesho ryo kugurura ivyo bikorwa bitanguye azoba ari ngaha mu kinama nyene cyane mu kinama tuzokorera mu kinama nyene habereye mu mwaka uheze kuko badusavye ko tusubira gukorera ajya mu mwaka uza ndizera ko cibe guhindura tukaja muri vile cyangwa handi ariko ubu zoba turi hajya bivana n'ivyo Imana ishaka cyane gose saa 7 basenge buguri program hamatangura kumva ingoma turi mu Burundi ico Yesu yitukuri tucitukuri ico Yesu yitakibi tucite kibi kugira ngo tuzobane n'uwo Yesu kuko niwe wenyene aduha garanti nzima cyane cyane kwijuru nta numa togipfuza kandi uzohusha ijuru nazo husha umuriro kuko hagati na hagati ni habaho Kanongenda baramutse ndabaye nikaze mu kino kiganiro cacu hano kuri Akamo TV niko de Black comme d'habitude ni iteka ridasanzwe n'andi mahirwe kongera kubana namwe ariko no musi ni ibintu bidasanzwe ibintu bavuga ko ari imboneka rimwe ivyo twoze tubona nk'indoto uno musi ndiko ndayibona imbere yanje nko mubona kuri screen fise umutumira dasanzwe fise umukozi w'Imana fise umuntu amaze gukora vyinshi abantu benshi ndazi yuko bo mushingira intaye ni vyinshi amaze gukora uno musi twamubazanya hano kuri Akamo TV kugira ngo tuyage ibintu vyinshi bigiye bitandukanye rero imbere yuko tumuha ikaze na karibu kamanzi sabe bose tukurikirana yuko wotora gatebe n'akabibiri yakawe kugira ngo tubashe kubana muri mwemo ikana ngo ndamusa cyane umukozi w'Imana na mahoro cyane Imana ibamugisha waberewe cyane glory to Jesus Yesu abishimigwe nivyo vyiwawe cyane no nivyo vya Yesu nivyo bimbonekako ni vya Yesu kasi nibaza ko Yesu yoboneka mu gisagara tameze neza Yesu abikora kabisa mwibi bihe turi mu bihe bitoroshe aho kugenda biba bitoroshe haba mu mabarabara mu biki ubwa mbere nimbabazi cyane kubona twacerewe mu kino kiganiro namahoro menshi Profete dufise byinshi byo kuyaga kuri no munsi ariko no munsi imbere yuko tuyaga byinshi ndashaka ubanze umbwire cyane kwa dukurikirana hariho higanwa ubwuzuye canke umwuzuro ivyuzuye award mbega ivyuzuye award itumimwe bande nibihe bintu special abantu bazosangamwo nibihe bintu bigize hazokwitamwe bande mbega ihangiro niriye urakoze cyane kubera ko ikibazo cyanyuma kirashobora gutuma dutanga umuco cyane gose ivyuzuye award bisanzwe nigikorane cy'amakibaho iki nigikorane c'8 ariko no mwaka w'icenda kuva kiba kuko nigikorane ngaruka mwaka kiba itariki indwi z'ukwezi kw'indwi icambere cabereye Gitega ni programme Imana yampaye Imana yambwiye ko ari rendezvous yayo n'abantu kwisi igitigiri ni ciza cyane indwi n'igitigiri cuzuye indwi yonye nigizwe n'imisi indwi hama mu vy'Imana yambwiye rero yagomba yuko kuri yo tariki jewe nkora igikorana hama nayo yiyerekane namambwira abantu iyo ndiko ndashinga inaye ivyo nabayemwo ni Joshua ariko arashinga inaye akavuga nabaye muri bino muri biriya ariko yatangiye gukora ikibitangaza abantu bagatabagwa
ni Imana itangiye kwishingira intahe rero Imana yagiye yishingira intahe bihagije ishingira intahe ijambo ryayo bice muri cyo Korani 7:7 ariko rero uko imisi yagenda kubera ko ari rendezvous nini y'Imana n'abantu kwisi byabaye vyiza yuko nabandi bantu baba inclus muri yo programme ko vyitirirwa ishengero tutegezwa kwiyumvira mbega tugira iki abandi bakozi Imana bose tuvuga ubutumwa uyo munsi uburundi bwuzuye abakozi Imana benshi cyane twoca tuvuga kugeza indwi zibiri twahejeje kandi nabigisha beza ariko kandi hari abandi bakozi Imana bitwa baririmbye bobo ko ubutumwa bwabo bwamaze kuvugwa mbega niko bakajyo yuko ivyo bavuze biza abona cange bishimigwa kubera ko ari umunsi udasanzwe Imana yashizeko ariko kandi muri cadre ivyumviro vyacu vyo kwiyumvira ukuntu indirimbo za gospel zotera imbere zovuzwa cyane niyo rero haciye hinjira iyo award twatanguye mu mwaka wa 2022 aho watwaye award yari Eden Banga ico gihe narifisiye vision nigo narifisiye vision navuga barasohora indirimbo ariko barazibika mu nzu reka tubatera intege bazifate bazisangiza abantu kuko ico gihe abantu barabatora kuri WhatsApp tuvuga reka bace bimenyereza gusangiza abantu indirimbo zabo kuko bazisoye bakazigumya ntaco zidufasha ariko bazisoye tukazumva turahezagirwa n'indirimbo zabo n'abakozi Imana badasanzwe ico gihe rero abantu benshi baramutoye n'indirimbo yari sanzwe izwi indirimbo ijambo mu mwaka uheze turavugwa dusubire muri ya formule nyene abashaka bariyandikisha kuri page ya Prophet of Jesus Joshua tuvuga okay bano reka dushira habona batogwe kuri twebwe objectif ico gihe yari gutera intego umuririmbyi kudasohora indirimbo ayisigaze mu cumba ahubwo akoresha WhatsApp kuko irashobora gutuma indirimbo idushikira natwe kuko ndashobora kutaba iwabo ariko WhatsApp yanje ishoboye kwiconnecta n'iyundi bazinanye iyo ndirimbo igashika nkaheza gigwa mu makweze rero abatoye benshi cyane niyo twatangaye ko atoye abantu benshi cyane Yannick yaciye atwara ico gihe twari twatanze moto Imana ishigwe hejuru ndazi ko yambereye umugisha kuko niwo guha igitumbura kiba gifite ico kimaze muri uyu mwaka rero turavuga reka vyaguke yabe gushimira amakategori atandukanye ashimigwe umuhungu cyangwa umugabo bobona yuko yaririmbye neza ashimigwe umukobwa cyangwa umugore ashimigwe ico bita worshiper ashimigwe umugwi ko dufite imigwi myinshi myiza ashimigwe diaspora objectif ya diaspora ko bari hanze bakabaririmbira Imana no mu Kirundi batabonye uko umengo tweze indirimbo tuzishimira zizoguma hanze kandi bazisora kugira ngo twebwe duhimbaze Imana muri ico gihe rero hari ikindi twavuga ko hoba gushimira umuntu umari populaire kuma media abantu benshi bazotora ico gihe ndiyumvira Joel Prophet ninavuga kanaka niwe yashimiwe ko basanzwe bazi ko mvugishwa bibiri clear abantu barabona barazi ivyo mvuga barabonye ivyo navuze kuri Trump ni vyinshi boy kuvuga ngo none umukozi w'Imana yereswe ivy'Imana yavuze peut-être ni Imana yemera ndavuga no ivyo bitaje gufasha kuko vyo tumuda komeye yibaza ko Imana nita mutoye kandi muri ibi Imana idukunda twese ndavuga tubikore nk'ishengero twari tuvyemerewe ko ndi umurongozi w'ishengero nari kuvuga okay Sabot Church ninde mumva ko indirimbo yadufashije cyane tumuhagaje mu gikoranzo batuko turakora umego ico gikorane cyari kuba ari cishengero kandi kino gikorane rendezvous Imana n'abantu kwisi kandi Imana si Imana y'ishengero rya Sabot Church gusa Imana ni Imana y'abantu bose amashengero yose nayayo n'abantu bose nabaye cyo tuvuga okay rero turondere umuco tuzane abantu bokora ico bitajiri babicike aba décideur bahitemwo bo abo bumviriza sinsange natwaye nibigumbagumba vyabo nkunda n'uro twace tuvuga nino twobakusanya gute reka haze Christian Xavier amaze imyaka irenga 200 mu muziki akora ku isanganiro tuzi twese ku isanganiro award iri kwiremegwa turamuzi tuvuga okay ikizwa giciyemo reka tuzane Big Zoe no muri rindi wa gospel arabazi kundusha hamica kabiri n'umwigisha w'ijambo bujya Big Zoe tuvuga afise umuco uzomubona amaze uvuga ngo kameme uyu niyo reka kuzana umuco wa gatatu kazane Santa asanzwe ari mu social media ashibe kumenya ibiriko biraba hirya nino ca turicara agenda babwira ico nari nkeneye niki no gushimira abantu barambaza uzobashimira gute ko twagiye tubona vyinshi biba ugasanga abantu barabashimiye babahaye amashugwe ndavuga ko amashugwe nari kuja kuyamurana kanaka ngo turabonye abantu babashimira gutandukanye ndavuga
je numva yuko Imana ishoboje umuntu atotwara yari munsi y'umuriyoni niko navuga kumushimira kugira ngo kameme avuge ngo muri no ndwi nanyo ifana 3 cange nafunguye ibikwiye ariko indoto yanje nababwiye indoto yanje nuko umunsi umwe no ubona umuririmbyi wa gospel namushimiye nahezagiwe nka mu imodoka Imana izobinkorera kuko umutima wanje niyo ndoto kuva dutangura ndafunduva ko umuntu yaduhezagiye akaza hama akabahezagiye igihugu cyose mbe umuntu yamubereye umugisha ko kuri jewe nemeza ko umunezero nyawo atari gihe nezerewe nigihe nezereje undi muntu biratera umunezero mwinshi rero ndavuga ariko ubu twotanga ivyo turaganira ndavuga jewe sindimo mugende rero muhitemo baragenda barahitamo de toute façon umaze ahari Christian Xavier aravuze par exemple umuririmbyi Bosco dufate exemple Bosco undi akavuga Bosco ni wahe muri abo batatu kameme bageze kushira ku muntu uyo muntu naho ataragira ico guhabwa award kuko competition gushimigwa aba abasanzwe azwi kuko mu bantu batatu bose bavuze ngo yarabikwiriye kuba muri no category hama kacafta rero bagakora ama category kugira ngo batworohereze abantu babone twiteze mu bazoronka muraba hama abo rero bajiriste nyene bacha bicara uwo munsi nanje nzobimenyera ngaho ko narababye sinkunda kwinjiza cyane gose ivyo byanje mu ciza ngomba gukora je navuze cyo ngomba gukora ariko bibe mu muco uw'Imana yateguye guhezagira agaheza gihugu kandi barimvye bavyumve mu bijanye na award umuntu ashoboye kuba mbere ku kinyamakuru cyane akabuwa nyuma mu kindi kinyamakuru bivana n'ivyafashwe rero bivanye n'ivyo bafashe ibintu bavuze ko umuntu ashobora kuba ategerezwa kuba amaze kuririmba bazwa umuntu amaze kuririmba indirimbo nyinshi hama iyo ni point kanaka baci barura umuntu indirimbo yiwe yagize impact ushoboye kuronga amanota make kujya indirimbo nyinshi ariko indirimbo ikaba yaragize impact nini cyane umuntu bien sûr ni ivyo mu camake hama mukuru uwo munsi rero nzadufisa akaryo keza kico gikorana abantu rero bamenye yuko iyo ni program iza gufata nk'isaha imwe yonyene ariko igikorane gisanzwe gikusanya abantu benshi kubera ikina bishize ku munsi w'igikorane abantu baza mu gikorane ni benshi cyane nifuza yuko botaha bazi yuko indirimbo za gospel ari indirimbo zidasanzwe kuko Joshua nazoba mu vyumba vyabo naho nigisha ku social media isigiye indirimbo bazishire mu mazu bazibonere hajya kuri jewe ni Kristo ndiko ndamamaza ndashimiye abantu bakoreye Yesu ariko ni Yesu ngomba ko yamamara ngomba ko umwana ejo azovuga nanje ndifuza gutwara ivyuzuye award yifuje ivyuzuye vya award nazo ririmba nka Diamond azaririmba nka Apollinaire kuko azomenya ngo ni gospel nibaza ko bitahurika muri ico gihe rero hazo birori bitandukanye itariki indwi z'ukwindwi kuva saa 7 azoba habaye isengesho ryo kugurura ivyo bikorwa bitanguye azoba ari ngaha mu Kinama nyene cyangwa mu Kinama tuzokorera mu Kinama nyene habereye mu mwaka uheze kuko badusavye ko tusubira gukorera ajya mu mwaka uzandizera ko cibe guhindura tukaja muri ville cyangwa ahandi ariko ubu zoba turi hajya bivana n'ivyo Imana ishaka cyane gose saa 7 basenge buguri program hamatangura kumva ingoma turi mu Burundi sasa sana nyakubahwa mukozi w'Imana ariko ni Joshua turiko turabona ariko arakora investissement haba muri filme amakuru turayafise mu myidagaduro gukina n'ibindi ariko turashaka kumenya iyi financement iva mu mufuki wiwe canke ni business yinjiye mu buryo buri official imeze gute ariko ba business nari kuca no gurura garage wa business nari kuca ndima sanzwe ndumurimyi wajye usanzwe urima sanzwe ndima c'est vrai cyane nari kuba ari business nari kubaka kuko canke wabijemo mu mvo zo gufasha nico conyene nico conyene kiri mu mutima nico conyene kiri inyuma reka ndakwereke mu mwaka wa 2022 yatwaye Denbanga yatwaye gitari yatwaye na 700,000 nta n'umunsi nimwe mwiregera mwumva kampuni nimwe ivuga ngo nitwe twayatanze umwaka uheze yatwaye Yannick yatwaye moto nta na kampuni nimwe iravuga ngo nitwe nayita ko biduga tubaze rero nimba ari business nagurishije iki nagurishije nande ariko Joshua amaze kuba Joshua ni munini sivuze munini kubera ko Joshua agomba yiyemera ariko ndumurongozi w'ishengero ndakurikirana n'abantu benshi iyo umuntu nkawe wo kumva usanzwe ubona ko umuntu akora ivyo muco ukacuvuga uyu mukozi Imana akora afasha abantu ukaza ukambira prophet nanje ngomba gushigikira sinovyanga ariko kugeza uyu munota parti nindi ko ndayikora jewe naco gituma navuze ngo twifuza ko umuntu adatawara munsi y'umuriyoni kubera ko tutavuze top yazotwara ni kubera ko kuri uyu munota ashobora kuba umugwiza atunga akavuga Joshua bijye bintu ukora ngomba nanje kubishigikira ndayashire cyane yongereza abaririmbye cyane gose cyane yongereza abaririmbye kumwaka uheze watwaye awadirane pass yatwaye imoto ya wimiriyo uno mwaka naho yarumanuka canke bizoda yari umwe umwaka uheze yatwaye yari umwe uyu mwaka ni imigwi indwi izotwara hama hariho n'imigwi ya football hariho
championnat y'ama église iri kwiraba no kwa gatatu izoba kwa kane izoba kandi iryoshe cyane je ndagenda kuraba ndagiye kubona abakristo bakora kina hariyo n'ikindi kintu kinjohera nka ryari prof pastor Eric Citegetse asanzwe azi umukozi w'Imana nkunda yari no muri equipe yo kwishengera iwabo ariko arakina ibaze rero ukura muraba ariko arakina the way you enjoy naramubwiye avuye mu kibuga ndavuga no ibi ni mije ngano sanga nakubisizwata ariko umupira sinawo kinyekera biraryoshe kuraba rero ama equipe ariko arakina Bujumbura n'ayandi ariko arakina Gitega hama nibaheza ari Bujumbura n'abigitega bazohura ariko uwa mbere w'Igitega azohabwa uwa mbere w'Bujumbura ahabwe kandi n'uwa mbere hagati y'Ubujumbura n'Igitega yongera ahabwe kabisa umukozi w'Imana unkunde ndakubaza akabazo gatoyi imbere ko tubandanye ibindi ni Joshua yakoreye igiteramo ciwe canke gikorane muri zone Kinama ku mwaka uheze ariko none umunsi agiye gukorera mu Kinama kubera iki Joshua tweko turamubona mu zindi ntana hari benshi bakubona ku marezo social hari benshi bakeneye kumva ubutumwa bwawe live bari mu ntara zigiye zitandukanye babakeneye kubona mbega abo bantu nabo bakwitege kwiki ikindi kibazo mfise umaze gukora ibikorane vyinshi iki gikorane cyitari kindwi z'ukwezi kwindwi mbega abantu bo bocitegamwe ibiki bishasha bitandukanye n'ibindi biteramo byari bimaze kuba cyangwa ibindi bikorana cyambere mu ntara turajayo iyo dutumiwe cyangwa iyo duteguye twari gasogwe mu mwaka uheze Muyinga twari gihamagara muri no mwaka turajayo gusa iyi lesetseti yarabaye mu mwaka uheze mu Kinama isubiye mu Kinama ni nkuko yabaye muri 2020 kuri zone diplomatique 2020 kuri zone diplomatique 2022 kuri zone diplomatique ndiba 2020 ni muri eglise yabereye Imana ishigwe hejuru ko ibibanza uko imisi igenda niko zatubihindura ariko ubu reka kwanza hajya tuhakorere kugeza abantu bavuga ngo twakorewe ariko kandi ni uburyo twabonye ikorana n'icuma kuweze cyagenze tuvuga okay bari abantu ko bagumanye inyota ikadusubira kandi tube hano kandi ko abantu benshi borohereje kuhaza reka tuhabe abari mu ntara rero bandanye badukurikirana kuri Prophet of Jesus Joshua Facebook na Joshua Prophet of Jesus YouTube kugira ngo telefone zabo zitwinjize mu vyumba vyabo cyane gose ariko kandi babimenye yuko dutumiwe nitureka kujayo mu ntara zose za kino gihugu kandi ko turategura nibikorane muci mu ntara zitandukanye Gitega turifuza kugarukayo mu Rugombo Rumonge biko birategurwa kandi Imana izotuma bigenda neza hama ico bitega muri kino gikorane iki gikorane ni irihe tandukaniro ry'igikorane kino mwaka n'ibindi bikorane vyabo ni rendezvous y'Imana n'abantu kwisi hama twebwe abizera tuvuga ico birivuga mu gitabo ca Bikorinto ca 2:18 tuva mu bwiza tuja mu bundi umuntu wese yabonye ivyabaye mu mwaka uheze yitega ubwiza burenze cyese nigeze mbona Imana igenda igabanukirwa byitirirwa Imana biguma biduga rero icyo nzi ni kimwe ivyubu bizoba birenze ivyubu bizo ivyo ndiko ndabona amayereko birarenze ariko kandi yari yakabijya muri uyu mwaka Imana ambye kwigomba idomeka ikanguro kwisi cyane gose so kuri icyo gikorane umuntu wese afise isezerano gikanguro azozi yakire ku muhemu y'ikanguro Imana izodomeka handi ho twe turayifise cyo gituma tugiye muri jya mwanya kugira ngo tuyitangaze ku mugaragaro abantu bibuke kwikanguro ryavuzwe ko rizoba kwisi ari kanguro ryavuze ko rizoturuka mu gihugu cy'u Burundi so nakajyo rero nabari hanze baze badomekwe Prophet hari kibazo kenshi nkunda kwibaza akenshi bari ko barapromotinga cyane bari ko baravuga kubijanye n'ibi bikorane musanzwe mukora akenshi muravuga yuko abantu bose bohaza bafise ingwara zigiye zitandukanye ubumuga bugiye butandukanye ko bashobora gukirizwa muri ico kibanza abandi nabo bakavuga ati mbega mu bitaro mu mavura agiye atandukanye ko hari abantu bafise ivyo bibazo ko batogenda babakize mbega we ivyo bivuga kwiki cyambere cyose nibaza ko bose bavuga cyo kimwe kuko je mvuga yuko azovuga ijambo ry'Imana hama hazoba ari abantu benshi hama ijambo ry'Imana ni gigera gija nimba ry'Imana nta bitangaro bizoha no ni Imana yovuga itakoze bitangaza yo bari Imana yo mu ijuru cyangwa bari Imana yo mu quartier niko tureka kuba bitangaza havuzwe Imana yo mu ijuru rero bitegerezwa kuba kiretse kudafise kutazi Imana ariko aravuga ko cendazi Yesu ndiko ndavuga ko yambwiye ko nzokora ibirengeye ivyo yakoze hama nuko Imana yashimye ko tubikora ariko ari undi munavuga ngo kubera ikibatoja mu bitaro ahubwo nibaza yari kuja mu bitaro we akaca avuga ngo muze namwe mu bitaro kubera ikaturungika mu bitaro ataduhamagaye hama nigiye tugiyeyo si ngombwa ko tubwira abantu ko tugiye mu bitaro ariko twama tujayo hama
avuga ngo kubera iki bagiye mu bitaro botokiza bose ko twebwe tuyoboka Yesu tutayoboka ivyo abantu biyumvira. Hama mu gitabo ca Yohana gice ca 5 Yesu yagiye ku kidengeri kiriko bagwayi benshi yakijije umwe. Nimba nja ku bitaro agakira umwe ari ingorane ko no baniganye Yesu. Igikuru ni Yesu. Nuko gusaba nacavuga igicapo kubera iki yavuze ko yakize bagende mu bitaro rero bakiza abantu ni kubera ko babifata muri sensitariyo. Imana niyo nyene inyungu. Icya kabiri ngomba kubwira abantu bacumve kuko kino kintu gikwiye kubafasha. Umuntu yitwa Zubeda. Dufate Zubeda. Zubeda aragwaye. Hama ari mu cumba. Hama ndagiye ahari arakize. Zubeda azoshinga naye. Ariko Zubeda araje. Kubera iki yaje yizeye. Zubeda arakize. Azubwira abantu ngo narizeye ndakira. Ivyo nibe bifise inyungu mu bwami kuko Imana ikiza kugira ngo bayimenye apana ngo bamenye. Kuko ngomba kumenyekana ndafise ivyo nokora. Ariko ndiko ndavuga Yesu akwiye kwamamara. Amu Yesu niyo nshimiye kuboneka bice muri jewe. Rero inyishu ni ngombwa kwa bibitangaza. Kiretse tuvuze Imana yo mu isoko. Ariko tuvuga Imana yo mu ijuru. Yesu wangu bazokira bazomuguruka bazotabagwa bazoguruka ofete. Asante sana profete mwino misi mu gihe cy'amatora turi mu bidasanzwe by'amatora aho leta canke mu bihugu bigize akarere hariko haraba intambara zigiye zitandukanye ibihugu bicanamwo bishwana mu buryo butandukanye ndazi umaze imisi ubibona tukaba tubona umunsi hari abakozi b'Imana bariko baravuga cyane ibya politiki ariko ari njya cyane mu bya politiki mbega muno murimo w'Imana bisanzwe musanzwe mu vanga muri vya politiki canke hariho bamwe babivuga n'abatabivuga mbega ku usanzwe babivuga hari ico vyo bavyica ku murimo bari kararangura hano kwisi. Ingorane nuko muri Afrika dutawura politiki kutariko kuko Imana yaremye Adamu politicien politicien ninde umunyapolitike n'umuntu yitwararika akongera akabungabunga. Imana iremye Adamu iramubwira ngo genda urime donc ubungabunge bisigura ngo Adamu afise icajejwe tuvuze politike muri yo sens ninde atariko arakora politike nimba muri uyu mwanya ivyumviro ndiko ndavuga biriko birabungabunga umunyagihugu nakora ikibi ni politike ariko muri politike rero ya Afrika iyo bita mu sanse imwe abantu bafatanya politike n'imigambwe bakavanga ugwango na politike niyo hariyo problem ariko kandi nimba uwo muntu nawe ariko aravuga bavuze muri yo sanse bo bamumva bivuga moko jewe ndiko ndivugira ibinyene uwo muntu akaba yarungitswe n'Imana. Imana ishigwe hejuru ko yarungitswe n'Imana. Ikindi cya kabiri iyo bavuze ngo umukozi w'Imana ariko aravuga ibi nakwiye kuvyinjiramwo Dawidi yari umukozi wande yari umukozi w'Imana yari umwami ariko yari n'umwami Dawidi. Abantu batahure gusimana muri sanse nyayo batahure ko umuntu wese afite ico yoterera ciza iyo agikoze mu izina ry'Imana Imana iragaheza gigo ariko umuntu wese asambura ni numwe ya shetani niko bisigura ariko ari ciza umuntu wese akora iciza kugira ngo kuko iyo tuvuze ngo Imana yamamagaye ndiye mu gihugu cy'u Burundi bisiguye ngo muncamake yamenye igihugu imbere yo kwimenya jewe kuko nimba yarungise umareka agenda uvugane na Joshua yamurungitse mu gihugu cy'u Burundi bisiguye ngo nimba ni mu gihugu cy'u Burundi rero abantu bakava mu mahanga bakaza gusenga barisha indege barisha visa ni nyungu ya bose mu ncamake je nibaza yuko umukozi w'Imana ico no mubwira ko gusa kini kimwe akora ikintu cyose cyo tuma Imana yubawa sasa 1 2 n'abantu bamererwa neza ko kumererwa neza ko abantu nico barocima cyane gose. Asante sana Joshua ariko mbere ko turangiza iganiro cacu wo office ikintu kimwe canke bibiri ukeneye gutangariza abantu abacanke bariya kugira ngo duhite dusiga inzira amavuta kugira ngo simave ntwagwa n'igikorane ndiko ndategura ngasanga nico nagize ubwa mbere ica mbere mfise kizoka mari ica mbere muze kwa Yesu na handi yari ubuzima amajambo atatu navuze aho urashobora kuyavuga kuko mwijoro aho nagira ubuntu ngendegwa n'Imana no musi nakijijwe tariki 21 kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2012 nibuka ko nafukamye ndavuga nti Mana mbabarira Yesu ndakwakiriye mwe muyera nyobora undi arashobora kubivuga uko nyene akabaje kwinjira mu rutonde rw'abana beza b'Imana ico nico cambere ca kabiri Sinuka kuvuga ivyigikorane ko ndiko ndabatumira abantu mu gikorane zana abo bantu bawe umuryango wawe wo kijijwe ni wowe wa mbere ntumiye wa muntu wagomba bwire ngo kwino tugende mu gikorane mu ishengero akakubwira ngo sinja mu ishengero mubwire ngo uburo kizobera ku kibuga cy'umupira hahandi urabira umupira biroroshe cyane kuwe umuntu aza mu gikorane igikurikira tumira umuryango wawe wose kuko tubona ibiteye ubwo ikindi soneka kwibutsa yuko le seti amahabi ibintu birengeye ivyo twavugira ngaho ngwino muhure na Kristo
ikindi sinoreka kubwira abantu bitegure kuko Yesu agiye kuza vuba ibimenyetso byose biko biraboneka biboneka umuzo wa Yesu mbega niyaza azo gusanga uri tayari ukwitegura niki ukwitegura kwa mbere nukumwizera ukwitegura kwa kabiri nugukora ivyo agomba twirinde cyane gisa naco ico Yesu yitukuri tucitukuri ico Yesu yitakibi tucite kibi kugira ngo tuzobane n'uwo Yesu kuko niwe wenyene aduha garanti nzima cyane cyane kwijuru nta numa togipfuza kandi uzohusha ijuru nazo husha umuriro kuko hagati na hagati ni habaho prophet ndagushimire cyane je ndagushimiye cyane kuganiro ciza Imana igweza gireza gira bakara kurikirana bose ndangize mbwira abantu ko dukurana yuko ku itariki indwi zuko zisindi twese twohurira kuri stade mu Kinama hasanzwe habera umupira w'amaguru ndizere ko atari kure abari mu gisagara no mu micungararo yaho bose barashobora kwashika mu buryo busanzwe baze duhezagiranwe n'abandi ndazi yuko hazoba hari vyinshi uhaje ntazoshobora gutaha imfago gusa ndazi yuko zoshobora kwaronkera ivyinshi kandi nshimiye cyane mwe twabaye mu kino kiganiro nizere yuko prophet yashoboye kubabwira vyinshi ariko ndabemereye yuko nzomusaba dukora ikiganiro cihariye uyundi munsi kandi ndazi yuko azobinyemerera merci beaucoup. Merci.